Turabahaye kaze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza abanitwa Pastor Nduwimana Joseph. Turabashimiye, turabakengurukiye ingene mushishikara gukurikirana ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Iki kiganiro kigizwe n'ibintu bitatu. Icambere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni intahe zidasanzwe, kandi mu mwanya mugiye gukurikirana intahe muraza kuyumva. Hanyuma ubugira gatatu no gusenga. Twagomba rero imbere yuko tusangira ivyo byose bikurikira, tubanze dusoma ijambo ry'Imana twishimikiza. Turarisoma hariya mu Banyefeso igice ca 3 murongo waho wa 20. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira byose, uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Imana nishimwe. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Iyo twizeye ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo twebwe twiyumvira. Aha turabona neza ingene havugwa amajambo abiri. Ijambo tugomba guhagarara ko rikomeye cyane n'ubushobozi bw'iyidukoreramwo buri. Iyo umuntu ajeje kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ubundi bushobozi aba yakiye, kandi ubwo bushobozi n'ubw'umwami Imana. Kandi biritubwiye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane. Imana ubundi ntizikora ibintu bisa n'ivyo umuntu yiyumvira. Oya, Imana izikora ibirengeye cyane ivyo umuntu yibaza. Iyo dusenze Imana, ugusenga gushobora gukora ibirengeye cyane ivyo umwana w'umuntu yiyumvira. Akarorero, iyo umuntu akuze cyangwa iyo umuntu abayeho, muri we ari ibintu Imana iba yaramuteguriye bikomeye cyane. Rimwe na rimwe hari gushobora kurondera n'umugambi w'ibintu wokora, ugasanga wewe uriko uragwana intambara yo kuja kudandaza, ariko Imana yaguteguriye ikindi kintu. Ugasanga uriko uragwana intambara yo kuja gukora ikindi kanaka, ariko Imana yaguteguriye ikindi kintu. Ariko ni byiza kugerageza mu bintu byose kugira ngo Imana yo mwijuru yiheshe icubahiro bivuye mu vyukoze. Hano ndiko ndavuga, shaka ijambo rivuga ngo ishobora gukora ibirengeye cyane. Ndashima Imana ko iyo twizeye ishobora gukora ibirengeye cyane twebwe ivyo twibaza. Twebwe twibaza bito, twebwe twibaza nk'abantu, twebwe twibaza nk'ivyiyumviro by'abantu, twe dufise aho tugeza no kwizera tugera aho tugera. Ariko iyi dukoreramo cyangwa Imana dusengayo ibifise ivyiyumviro byiza kuri twe birengeye ivyo twayisabye, ibifise umugambi mwiza kuri twe urengeye ivyo twayisabye. We birasaba kugwana intambara ukayisaba, hanyuma ukaca wizera ukaca urindira ivyo ikora birengeye ivyo twayisabye, nk'uko ubushobozi bwayo buri. Turize iyi Mana twizeye ifise ubushobozi bwo gukora ibirengeye cyane ivyo twebwe tuyisaba. Iyi Mana twakurikiye ifise ubushobozi, haleluya, bwo gukora ibirengeye cyane ivyo twayisabye. Mbere uyu mwanya sinza gufata umwanya munini ku ijambo ry'Imana, ariko ndagomba dufata umwanya wo gukurikira intahe. Mw'iyi ntahe rero uraza kubona yuko yo ishoboye gukora ibirengeye cyane ivyo twibaza. Kenshi na kenshi umuntu ashobora kuba agwaye kwa muganga, ntabone ingene bigenda, ntabone ejo, ntabone imbere, ntabone iki, ariko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo twiyumvira, igakora ibintu byananiye abaganga. Nuko kuvuga ngo aho niho habonekera yuko ishoboye gukora ibirengeye ivyo twiyumvira, kuko abaganga barananirwa mu buzima bw'umuntu. Kurikira intahe mwene data. Ndashima Imana ko icinzira ayitari aho naziga inzira si Imana yaciye. Shima Imana ko yarayinzaniye ubutabazi butamenyerewe, iragahora ku ngoma. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nanje gushima Imana. Kuwa mbere naragwaje abana batatu, bose baragwara bararemba, babajana kwa muganga barabirukana. Hama kuwa kabiri Imana inkoreye igitangaza, ndatelefona mwarimu wa gisera basengera. Imana ikoresha ubutabazi butamenyerewe, abana bose bubarakize bune bazima. Hama muri yindwi y'amafaranga wasengera, Imana yarankoreye igitangaza. Nagize ikiganza ciza ku kazi kose nagenda kora. Imana yose bihererwe icubahiro. Amashi menshi cyane ikoresha ubutabazi butamenyerewe.
Yesu wacu nashimwe. Mufashe dukomera amashi Imana yacu n'umwungere wacu Imana yadushize imbere. Ico nje gushima Imana, jewe ubwanje ndashima Imana ko hari ico yankoreye. Jewe kuva twinjira urushengero nsengera ngaha, ariko vyari vyarase yuko nshobora kwinjira mu biro vy'umwungere wacu kugira nsengere. Nari ngwaye cyane umusonga ukamuza ku maguru bikanka ko mbyutse bikanka ko mpagarara, ariko Imana yarayinkijije. Imana ibahumugisha. Amashimwe ku Mwami Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Je nange ndashima Imana cyane. Ndashima Imana ya repentance yandinze kurira, ikandinda guheka amaboko. Je nazanye umwana agwaye ngaha, papa wacu aramusengera, nukuri kw'Imana arapfukama. Nabanye abakozi b'Imana benshi, nabanye nabo, ariko uyu narayobewe wicari, n'ubu sindamumenya. Maze imisi ndamiyumvirako, narabuze uwo ariwe. Arapfukama aratabaza Imana, Imana yo mw'ijuru ntiyatevye iramuhishurira ko umwana wanje yari Yesu. Yarakize ubu ni muzima, yaririmbye mu bana kuko asanzwe ari uburirimbyi. Ndashima Imana nkashima n'umwungere wacu. Nabijya ukorera mu mpisha Imana ibiguhera umugisha. N'ukuri kw'Imana ntawe nabwo mbone. N'ukuri kw'Imana mukomere umutima. Yarakize yaririmbye pa. Yaririmbye ni muzima. Imana ishimwe. Imana iguhezagire. Dukobera amashunga Yesu. Bandanya n'ubundi. Imana yarakoze. Gufukamira Imana dusengera abantu nico gikorwa cyacu, nico kiba cyatuzanye. Nitworeka kuyifukamira duhamagara ijuru. Haleluya. Nanje mpagaje nshima Imana kuwa Mungu yahamagaye abantu baba barako ngo batewe agashinge. Je nafashwe ari mwijoro mu ndwi yahera tuvuye muri yitwamaze. Burya mwijoro narabyutse niseguye ukuboko ku burya ngoroye uku kuboko kugira ndakuryamire, numva ukuboko ntibikunda ko ndakugorora kwabaye pararize. Urutoke rugwa mbere sinarushobora kurugorora ngo ndarupfunya cyangwa nongera ndarurambure. Ukuguru nako ndahaguruka mwijoro nja muri saro, nari numvise ibintu biriko birahubanganya muri saro, nsangana imbeba ziri hejuru ziriko ziragenda. Cyandagaruka mu cyumba ndicara ngoma ngorora ukuboko. Maze kugorora ukuboko naciye subira ndaryama, kwa kuboko ntikwaciye gukira. Ariko kuwa Mungu naricaye hajya cavangwa abantu batewe agashinge nibahaguruke baze ngaha Imana yikorera. Burya naraje ngaha ndasengerwa, ukuboko kutagororoka, ukuguru kuguma kunjya. Nukuri maze gushika muhira mwijoro kwa kuboko narakuryamiye neza, ndakora ibintu byose, bya bintu byose ntasubiriye kubyumva. Abumvise gushima kwanje Imana imuheze. Haleluya. Amen. Na mimi namshukuru Mungu sana kwa matendo makubwa anaendelea kunifanyia. Sababu naligonjwa. Kaka yangu wakatoka Kongo wakakia niangalia. Sawa nafika kukia niangalia wakasema, "Huko unafanya nini hapa? Maana Kongo hakuna watu. Turudie Kongo, uende bakia Kongo. Usibakie huko ulishateseka na hakuna mtu mweko na kushughulikia." Nikamwambia hapana, mimi siwezi enda, sikuraga mchungaji. Mimi repentance njuri nikaribisha hapa. Na siwezi toka niende bila kuonana na baba yangu wa imani. Siwezi toka na siwezi toka. Bakasema sasa utaishi je? Utakula nini na utaishi je na watoto? Nikasema Mungu yeye peke atafanya njia pasipokuwa njia. Nikakatala, nikasema sitaenda. Nikabakia hapo bakarudi. Bakalipalipo hospitali bakarudi. Nyuma ni ile siku bapali ombea pesa. Nyuma rero yao sengea mafaranga. Mtumishi wa Mungu anaombea pesa, hapo na shaba sababu na shaba eba, juu alishaniambia sema ananisamee. Nikasema sawa, nikabakia nikajiacha kwa mikono ya Mungu, nikasema Mungu atanishughulikia. Nyuma ya pale ile siku tu papa naombea pesa, nikasikia sema nafika kunyumba, nikasikia sema kakako fasi mwako alikuachia pesa. Nikasema ema
Mtu alishanieba akaniambia hata nipatiaka pesa tena, ananiachia pesa. Mimi nashukuru maombi ya mtumishi wa Mungu ikafanya kazi. Bandugu, mimi nashukuru Imana yambwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kubw'iyi ntahe twumvise yuko Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira, bivuye mu kwizera, bivuye mu isengesho, bivuye mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko uyu mwene data Imana amugiriye neza, natwe twagomba dusangire amasengesho ashobora kubohora abantu. Mana nyagora ku ngoma, data wa twese wo mu ijuru byagiye ahera, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwiza watumye utanga umwana wa kinege kugira ngo ukwizera wese ntapfe rubi. Tugushimiye mwaya masaha mw'uyu mwanya ko twongeye kuguhamagara, twizeye ko hari ibintu bikomeye ushobora gukora ku buzima bw'uyu muntu ari bwumve iyi video cyangwa ari bushikigwe ko n'iri jambo. Duhamagaye ukuboko kwawe atari kugufi ngo kunanirwe no gukora, duhamagaye ububasha n'ubushobozi buhindura ibintu bigahinduka, duhamagaye ukwizera n'ijambo ryawe kugira ngo rigire ikibanza mu mitima yacu. Turaguhamagaye ngo uhindure amateka y'ubuzima, turaguhamagaye ngo utabara abarushe n'abaremerewe, turaguhamagaye ngo ukore ibirengeye cyane, turaguhamagaye nk'inyishu y'ibibazo, turaguhamagaye nk'umwami mwiza atabara abarushe n'abaremerewe. Mana tabara uyu muntu aza kumva video cyangwa ijambo ry'Imana rimukoreko, agirirwe neza nawe, atabagwe nawe, arindwe nawe, azigamwe nawe, agendegwe nawe, uko amasare ngana imbabazi zawe zibane nawe. Ndizeye ibyo uvuga, ndizeye ibyo ukora, ndizeye kutabara abagwayi, ndizeye kutabara abarushe, ndizeye kutabara abananiwe, ndizeye kuri bukore ibirengeye cyane ibyo umuntu yokora. Urakoze mwe muyera, gendera umuntu, mutabare, mushigikire, mubera inyishu, mubera Imana, mubera umwami, mubera umutabazi. Uwo twizeye n'umwami abasha gukora ibirengeye cyane. Aho umuntu ari kubwo ubushobozi buke buri, turindiye iyi shobora gukora ibirengeye cyane igira icikora. Urakoze mwami kuri inyishu y'ibibazo mu izina rya Yesu, amen.